mudukurikirane yanje Michel Muhayimana ko baravugana ndongeye kuba akaze mwese mwigana kuri kubuhora gano cyane kubafasha gukura mu buntu no kumenya umwami wacu Yesu Kristo. Ndongeye kuba akaze mwese mu nyigisho no munsi inyigishigira gatanu mu kutana gice gatwise mbega umukristo aragwara arapfa canke arakena. Inyigisho rero muyumvirize yafasha kandi muyihe nabandi nabashobore gufasha muri gutumira nabandi mu yego y'ukuri kubuhora kazi. Nagatwaraye mu cigwa cacu uno munsi inyigishigira gatanu tugatandukanye igice ca kabiri c'inyigisho cy'imisizo shasha. Ko navuze mu cigwa hari ivyigishwa byinshi bivuga yuko umukristo agwara adapfa adakena. Ibyo bindi tuzobira mu nyuma, ariko ubu turabigice cambe kivuga mbega umukristo aragwara. Rero inyigisho tuko turageza kuraba misino rya kera, ubu twigeze mu gishizo bishasha, ariko dukwiye kubanza nkuko nabivuze kuraba mbega ingwara umuzi cyangwa source cyangwa the root mu Congereza y'ingwara ni hehe. Ni muri Edeni, kuvayo Geneze 3:17-19 Imana ikirabavuma bamaze gucumura bamaze kugwa. Bibiliya iratubwira mu 5:12 ko icaha cazanye umuntu umwe urufushikira abantu bose. Ibyo bivuga ko ariko kandi mu rupfu harimo n'ingwara. Umuntu ashobora gupfa ahagaze uko nyata kintu camubayeko. Eka namba kugira upfe nuko swate barakugonga ugira isanganye ryo yose cyangwa ukabugwaye ikintu ni umwe zo umuntu ngo yararyamye ngo acagiramo bagize autopsy bagasuzuma icamwishe baratora icamwishe agisanga gwaye umutima cyangwa ikindi kintu atarazi. Rero nta muntu numwe ashobora gupfa atakibazo yagize mu magara mu mubiri wiwe. Rero byose umuzi wavyo ni icaha kiva kuri Adamu. Ibi kutuvyumvise tugaruka ahantu tuvuga tuti Imana siyo yanteje ingwara, uteza ingwara si Imana. Imana irakiza kuko biri tubwiye neza muri Yobu igice 2:70 tubona yuko watanguje kuguteza ingwara abantu ni Satani. Rero Satani ngene yagendagenze muri Yobu 3:2 ingene Satani yateje ibivyimba biturika ibihute, ateze ibihute Yobu ku mubiri wiwe. Ikintu kirakomeye gose si Imana. Imana yabiretse biraba, nico biya teoloje bitangwa na volonté permissive. Imana yabiretse biraba biramushikira, ariko suko bisigura yuko Imana yamwanga kuko tazi ko yamukirije mu nyuma. Ariko arigiye duca mu bihe bigoye mu buzima by'ingwara, umuntu akagwara igihe kireke ukibaza Mana kubera ugasenga bagusengera nabo bavuga yuko basengera abagwayi bagakira instantane mu bwo nyene bagusengera bikanga. Mbega nibangaye muzi bafise mu ministeri bitegura ngo ibitangaza no twumiza bamaze gusengera abantu akabwa atihagarika kunywa imiti, uwo muntu agacagwara agapfa. Abo nabo muzi sibo benshi wanashaka muri kino gihe. Rero baca gushaka ikintu uko umengo ni Imana yabiguteje, ngo Imana ngo yamukubise inkoni. Mwene data ukurankuriki, nimba ugwaye ingwara idakira warasenze kandi uri umuntu ubaha Imana by'ukuri ukabura ahantu uvuga uti Imana yarantaye, ni Imana nteje ingwara, ni Imana nkubise inkoni, ni igihano c'Imana. Ivyo bintu sivyo, si igihano c'Imana. Uracari kwisi turavuka tukavukana ibibazo bikatuza ko dukuze tukagwara ingwara tukazandura zidakira. Urumva ugasanga ari ibintu byabaye, kumbure hari n'ingwara zimwe twandura kubera ibyaha twabayemo, ariko nibisigura no munsi wakijwe wihanye ko Imana ikiraguhana oyaye, ariko kirakurindirije umubiri mushasha. Ivyo nzovyigisha ko nzobivuga ko. Rero Satani yateze ingwara yatubwira ko kandi ngo Imana yasize amavuta Yesu wagendanaga neza abantu bose abakiza ingwara mu byakozwe n'umwa 10:38 Acte 10:38. Imana Yesu yari yamusize, he was anointed, agendanagira neza abantu bose abakiza ingwara kandi abakoramo abadayimoni kubaha abantu bazabona Imana bateza abadayimoni. Wava cumbwira ngo kwa Farawo yarabateje ibihano, ni Imana ishoboye byose yari kiramwiyerekana ko ngo kugira ngo agaragaze ubushobozi bwayo, niko birivuga. Rero ibintu tube hange ngena twizera Imana siteze ingwara aba ahandi ho yo bari Imana y'umurozi. Iyo Mana ntayo nshaka gusenga jewe. Iyo Mana yozi kantiza ingwara yateze ingwara abana banje nguri kiranyigisha nguri kirampana yacaturindirije igihe cyo kuducungura ko imibiri yacu nzovyigisha ko navyo. Imibiri yacu iracagwara irasaza, turasaza ko umuntu yarahindutse mugahura haraga abantu mpora nabo baheruka kera nkabona bara abantu beza bamwe bemera hamukana umuntu yarahindutse kubera iki umubiri wiwe uri mwica uri mu rupfu ugendura uraherengeta rusa nabi. Naje nuko nyene mbonye ngo hanje Michel ko yashaje gana nimvi ko kangana ko ndavuga no ku telefone yemeruka kera ari Burundi ngira video n'umuntu akuze anduta w'inshuti arambwira ngo nega mwana ko abaye gitama ngo arashaje yanje umva abonye ubuhanza abona nimvi hagati yo n'umutano ko ndagusumba ngo undutagusazaga mwana yari umuntu mu mama akuze urumva bimbwiye navuga rero umuntu karabaye kabisa. Umuntu arakura, umuntu arasaza, umuntu arahinduka.
umuntu aragwara atakwera ibihano by'Imana. Dukoragereza mwumva Imana ko atari Imana iri mesha. Ingwara ni oppression, ni igitero c'umugwanizi ku buzima bwacu. Nje tuma Imana izikiza, nje tuma Imana tubohora. Mufate ko ari oppression, ni bitero, si ibintu biva ku Mana, si evre y'Imana, si igikorwa c'Imana. Rero n'isino rishasha ugiye kuraba neza uhereye kuri Yesu Kristo, kumbe twovuga imirongo byinshi, hari imirongo myinshi yerekana yuko muri Kristo tukiri ingwara. Petero wa mbere kabiri mirongo wa 24, Pierre chapitre 2 verset 24, ko mishago yiwe twakize ingwara. Hama kandi ko Yesu cyukuri yashikije Yesaya 53:45 havuga ko mishago yiwe twakize ingwara. Ko Yesu mu gukiza abantu yariko arashitsa ubwo buvugisho. Rero ugiye kuraba misino rishasha, Yesu byukuri wenyene ubwiwe arerekana ko ubugome bwiwe yaje gukiza abantu, yaje gukiza. Kuko avuga ngo navuye mu ijuru kwa data ntaje gukora ubugome bwanje, ariko gukora ubugombe bw'uwantumye. Rero ubugome bw'Imana nuko abantu bakizwa icaha n'ivyaha, ariko kandi Imana ubugome bwa Yesu abana bayo bama bagwaye canke bagwaragurika canke bishwa n'ubumuga. Kuko Yesu tubona muri ministeri yiwe atabwira abantu byo gukizwa gusa, ariko yarabwira abantu byo gukira ingwara akabasengera, kirukana abadayimoni mu bantu. Ivyo biri muri globality y'ubutumwa bwiza. Icimana yakoze muri Kristo no gushaka abantu bakizwa ingwara. Mugaye iyo umuntu agwana ibisigura yuko adafise ukwizera gukwiye. Hari n'abantu basengera bikango duzu kwizera. Umuntu avuga ati nakudugije ndizeye akakoma indura karira. Bagara umuntu afise ukwizera gusumba kurira. Umuntu yatakambiye Imana akaryama ahantu ushaka kuranyumviriza uri ahantu ku muri masenge cyangwa ari amasenge cyangwa bagusengeye kubana biranze ntibisigura ko Imana yaguhanye kindagisha ko aksa nyinshi cyane. Rero iki kintu cuko ingwara ziva kuri Satani zitava ku Mana ndagihagaze muri Luka 13:16 hari umugore Yesu yakijije. Hama abantu atangura kuvuga amajambo avuga ati mbega uyu mukobwa wa Aburahamu Satani yagize umuja, ntivyari bikwiriye yuko nawe abohowe. Umva ni Satani yamugize umuja, si Imana yamugize umuja. Luka 13:16 Yesu avuga ati n'umukobwa wa Aburahamu nawe arakwiye kubohowa, arakwiye gukira ingwara. Rero gukira ingwara ni ikintu tubona Yesu yakoze, yashikije asezeranira abantu. Mwisino rishasha turakira ingwara, ariko rero mu gutahura ko mwisino ryake byari bihagaze ku byagezwe, ku caha no ku byagezwe hari ingaruka z'ababago. Mwisino rishasha nta byagezwe dufise, ko Yesu yatuhindukiye umuvumo. Abagalatiya 3:10 na 13 yishyize ko umuvumo w'ibyagezwe kubw'Abanyisirayeli. Twebwe ishengero nta byagezwe twaha. Rero no turizera Kristo akaduharira ibyaha akadukiza, hama n'ingwara zacu akazikiza. Kumbe nzobashengera ntahe nandi nyana kiza n'abantu kumere maze gusengera bagakira, mugasi bose maze gusengera bagakiza, kasi bose nzize gusengera bazokira. Rero umwami Yesu abagire neza, abigishe two tugenda bukebuke two tugwanya gukira ingwara, ahubwo tugenda tugeza gukosora inyigisho zitarizo zibwira abantu ko batagwara kandi bakijijwe.